na kuahidia Msongati Dimanshi kama sikukufunga huo Msongati unidai kuku unidai kuku. Ngoja nyamaza bwana. Unidai kuku kama sikukufunga Msongati Dimanshi unidai kuku. Na kuahidia na kahawa iko hapa. Chupa zote za kahawa nitawanunulia wazee. Na ahidia mbele ya Mike Dimanshi. Huyu jamaa aliniambia kule wakati alikuwa mchoma nyama. Alikuwa mchoma nyama. Akanambia wallahi Msongati nimepiga wazee mwamumvise ngo tubasize zotanga inkoko afite abantu bose wumva ega aha sawa tubona n'amakungu ko tubona je nawe ngaha ash Flambo yagabire jewe uko twitegure neza cyane uko twabasinze arena retour umwaka uheze n'ubu niko tuzobasinda. Gitega Entertainment TV reka ndabaramutse turi ngaha muri quartier Nyamugari aho duhura n'abafana baza batandukanye tubasanze aho bateramiye barahita ku kijiwe barahita ku kawa barahita hehe ni muri quartier Nyamugari ariko aha tugomba tuganire ku kijanye na derby n'urukino rw'umupira w'amaguru ruhuza Musongati na Flambeau du Centre zose akaba ari timu zibiri zo ngaha mu ntara yacu ya Gitega. Ku ruhande rumwe turi kumwe n'aba Musongati no ku rundi turi kumwe n'aba Flambeau du Centre. Turatangura batwidondora banatubwira ingene biteguriye urukino n'ingene babonana iyo bicaye ku kijiwe. Jewe nitwa Hakizimana Jumapili Batazira Suguru. Jumapili Batazira Suguru, wewe uri umufana wa? Ndi mufana wa Flambeau du Centre. Kandi uriyemera? Basha ndiyemereje na kwijana. Ibubamfu bwanje naho ndi kumwe nande? Semani Mustafa Batazira Ngenge. Mustafa aka Ngenge. Kurundi ruhande naho? Je nitwa Butoyi Hussein Batazira Papa Buzoya. Butoyi Hussein Batazira Papa Buzoya. Wewe Ngenge uri umufana wa? Wa Musongati. Hamwe nawe? Musongati. Turi kumwe n'abafana ba Musongati ngaha, turi kumwe kandi n'umufana wa Flambeau du Centre. Mbega derby izoba ku munsi wa Mungu muyiteguriye gute? Turahera hehe? Turahera kuri Musongati. Twebwe ngene twiteguye neza kabisa kandi nta nubwo badufise. Ivyo ingene badusinze muri championnat ntibagire ngo dusinda mu kombe cyo mukuru w'igihugu. Mu kombe cyo mukuru w'igihugu turiteguye kweri jana kwijana. Ahanini ko ibisigaye byose tubihereza Imana. Uravuga yuko ubu ntibakorako. Ubu ntibashobora. Flambeau du Centre ntinyaranya. Oya kweri oya. Sindavyizeye kweri kandi Imana izodufashamo. Ku rundi ruhande rwa Flambeau du Centre Jumapili weho gute? Jewe uko twitegure neza cyane uko twabasinze arena retour umwaka uheze n'ubu niko tuzobasinda bisanzwe. Ni kuvuga we ku ruhande rwa Musongati rwa Flambeau du Centre ni Musongati weho ubivuga kwiga? Je kuri Musongati jewe nabwo bamfise kandi Flambeau ubu ni Dimanche bazohura baze nabo nyene biteguye kubera ubu ndazi Musongati ash Flambeau yagabire. Amajambo menshi aravugwa hagati ya Flambeau du Centre na Musongati. Mbega ayo majambo bona azoshikana hehe kwewe nka Jumapili kuba wizeye intsinzi ni iki kigutuma wizeye intsinzi gose? Jewe mfise abakinyi beza cyane nanguriye kuri ku mugardier ubu muravya ibisino amaze gusindwa uravye n'umukinyi n'umugardier wa Musongati sico kimwe. Je maze gusinda ibisindo bikinya cyane kandi bakubwira ati ijisho rikukura mu jisho kabiri ahubwo nzorikura mu jisho gatatu. Igiti kikora mu jisho kabiri gatatu ntibikunda. Gatatu birabitegeza gukunda. Mweho mubivuga kwiga? Jewe kubisanzwe ko avuga ngo ndufise umugardier ngo akomeye ahubwo twege dufise umugardier twa Simba. Iyo Simba wewe nyene barayizi. Ubu rero si bya bine ngo biga vya kera. Ubu rero tuje twipanze fresh atabwoba ataki Flambeau aho bari ubu hose dibaza ko arajugumira. Ngenge weho ubivuga kwiga? Jewe cyo novuga kuri umwene wacu amajambo aje kuvuga. Je numbwira nti we nyene bicira umugani. Avuga ati igiti nigukora mu jisho kabiri. Gatatu nibishoboka. Nibishoboka je ndakwangiye kweye. Zomo tuza kwa bibi twese kwa bibi. Ego kabisa. Mbega uwo bibi ninde? Bibi bazomubona hageze. Ego kweli kabisa.
oya nivyo ukunda vrema nivyo ukunda Jumapili aravuga ati nivyo ukunda we nawe uti tuzobereza kwa bibi bibi bavugura muzi uyo bibi ni Imana rugira vyose kera bahora bavuga ngo umwana niyo kubita se ubu yarabonye ko umwana yarakuze umwana yarakuze kandi yaravuye no kubera sa mzee turabona umutama dukurira ngaha ivyo aba bafana bariko baravuga mbe nawe uri umufana wandi jewe abasanzwe basinzi ko utanzi ngira ura mu kamera mera ryo aranzi nitwa professor Salum Khalfan Jujumen yes l'homme plus fort urabona uyu muhungu witwa Jumapili ni umuntu atagira aho ahagaze muri football ajya ubuhiye nivyo oya sivyo abafana abakunda aho bashaka afite mayo ya flambo afite mayo ya Msongati afite mayo ya flambo afite mayo ya Msongati afite mayo ya garage ivyo nivyo ukunda kuri ubwo aho yegamentu hazi kandi ngiye kumusaba gusupara umbunzi we intwa y'igipolisi no isangayo kuri ubwo kubyo bavuze uwo Mungu Selemani yaramaze gukorana mutama profesa mu inkuru y'imvaho hacho wanasema kwa Kiswahili sababu ninayo uwezo ninao na nia ninayo inayobakia ni kuwatengeneza wapende wasipende chaki nia na nguvu nazo sio ule msamaha wa makajana msamaha wa rais uliowapitisha hivi sasa ule msamaha ni kuwapiga mpaka wapate na maruji na majono. Huyu anasema uongo. Anasema uongo kabisa. Ale na returu nilimfunga goli ngapi? Ale nilimfunga goli ngapi? Ale nilikufunga goli ngapi? Nitakupa sababu. Naambie kwanza Ale nilikufunga goli ngapi? Afu returu sasa zinakuwa goli ngapi? Si zinakuwa goli 4. Machi 2.6. Unasikiliza wana journaliste? Kijana huyu anasema kama vile amepoteza rezo. Hapana, unasema uongo. Nyamaza basi nimalize. Unasema anasikoza hasime kwa busara. Ndio. Unapokuwa mbele ya microphone, unakuwa mtu wa hekima na busara kwa kuzungumza. Tunaangalia kamera. Sio umkate mtu kauli. Katika championa fazi ale nilikuwa niswa vibaya kweli. Retour nilikuwa na joueur wani wote walikuwa nje. Wagonjwa na majoni. Wakapatia hapo fazi kupenetre. Ile safari mimi naitwa Profesa Salum Khalfan Jujumen. Nazari kameraman nifahamu vyema. Ninaposimama wima. Mfano nimempa, nimekwenda Muinga nimepigwa 3. Nimekuja hapa nimestoko zote. Huyu Flambo nyuma yake kwangu mimi ni mbovu safari hii. Defense yake nitapita, mbele yake haipiti. Mfano apende asipende. Ndugu mtangazaji. Asubiri kwanza, asubiri awe mtu ndugu mtangazaji. Awe mtu asubiri kwanza. Ndugu mtangazaji. Subiri kidogo ndugu mtangazaji. Tukienda kumachi tulicheza kombe la rais. Tulicheza na Top Junior. Wewe mwenyewe ulijionea. Nilimfunga goli 2. Returi nilimfunga goli 4, zinakuwa 6. Wako sema Top Junior ni timu ya pili, lakini nilifunga mimi Flambo. Na kuahidia Msongati dimanche. Kama sikukufunga wewe Msongati, unidai kuku unidai kuku. Ngoja, nyamaza bwana. Unidai kuku. Kama usikufunga Msongati dimanche, unidai kuku. Sinasikia ukani. Na kuahidia na kahawa iko hapa. Chupa zote za kahawa nitawanunulia wazee. Na haidia mbele ya Mike. Ngoja kwanza. Dimanche. Huyu jamaa aliniambia kule wakati alikuwa mchoma nyama. Alikuwa mchoma nyama. Akanambia wallahi Msongati nilipiga sio chini goli 4. Nikampiga 4 zile. Hizo nyama lia pia zilimkatalia na nyama zake zikahomba. Na nyama zikahomba. Nikamvuta homba. Akahomba. Jewe mimi nataka ngomba ngebure wanje ngaha. Ono petit frère afise imvugo sazo kuvuga mu bantu. Kubera kwanza sumufana nta zina yimana ntakipe nimwe afisa shigikiye. Kuranyuma soni cyambere abamugishwe tubisa abanafiki abana to bahagaze naba kubera nubona imachi heruka twakenya Flambo na yari yambaye jeze Musongati hejuru urabesha musera yambaye hejuru yambaye Musongati hejuru yambaye Flambo ni turabasi ni batatu nande wundi hari uyu hari umuhungu twa Uledi
arabesha urabesha jewe Flambo je nayikunze bakiri batoya mugabo warayihevye narayihevye kandi zosubirayo kwese equipe yo gukurikira. sawa bo muri make wewe wizeye ibitsindo bingahe je nizeye ibisindo 3 ku busa 3 ku busa nawe wizeye ibitsindo bingahe jewe nta gishinura kimwe nizeye Imana niyibizi Imana yo mwijuru wowe wavuze babu uyo babu ni wahe babu Imana yitwa babu Imana niyibizi Imana niyibizi ko zo gusinda je ubu ntavyo urabesha yeko yagirebereje Imana wowe wavuze babu sawa wowe bihereje Imana vyose uyu yaravuze ati ni bitatu hama nawe na jewe kubisanzwe je n'umusongati kandi nayivukiyemo n'ubundi ndamusongati mugabo kubera uyobona mdogo yavuze ngo azotera ibisindo 3 none nku atabisinze yotanga iki arashobora kutwishura aravyumva je nakubwiye ko zotanga inkoko kubatamanga ko kawo none 3 aravyize isinzi ni 3 uwo tubwire impamvu ituma wizera ibitsindo 3 je umugwi wagenda wizeye cyane urawizeye wizeye intsinzi kandi wizeye n'ibitsindo 3 inkoko izotangwa ngaha kubatama birire waze mwamumvise ngo tubasize zotanga inkoko afite abantu bose wumva ega aha sawa tubona n'amakungu ko tubona je nawe ngaha jana na kimwe nemeye nuko bakunzi ba Gitega Entertainment TV twari ngaha muri Nyamugari tuganiriza abafana impande n'impande ariko nuko mumva umenga amajambo bari menshi bose bunze bumwe kuko basangira kawa ngaha urukino n'urukino umupira n'umupira nibaza yuko bose uko biba bigenda haburana babiri agatsinda umwe bose mumwe ku ruhande rwiwe izeye intsinzi undi ku ruhande izeye intsinzi ibitsko tubikora kubera tuzi yuko n'urukino ni derby ihora ihuza abantu benshi kandi muri bwa bumwe nyene hakaba hariho inguvu kanaka ziba zishika ariko twizeye yuko urukino ruzogenda neza kandi bizogenda neza ndakwifurije intsinzi jewe saba gusimana twashika amahoro kubera je sinogenda mu kibuga ngo je ngiye gusinda canke ngiye gusinda mugabo byose Imana yonyene nivyo izogaragaza mu kibuga kuri yo tariki dusabe gusa dushike amahoro duhure na Flambo je no musongati mu Flambo ansinze je nzoshimira Imana ndamusinze nawe ashimira Imana kandi tuvuye ku rukino twese duhurira handi nyene duhane gusa fair play mugira amahoro n'umunsi mwiza urakoze cyane turagushimiye hama nawe ngenge jewe nanje sinogenda nta numwe mutoyi wanje ngaha kubera ahanini wowe ashira isinzi imbere mbe azoba ariko kina n'abana musongati uyu ntayazi nagenda bose abanyengozi nibo bazi musongati cyari cyo uyu ntayazi musongati ariko aragereranya n'iri ekipe reka tukwifuriza intsinzi nawe ngenge yego murakoze nibaza yuko ibintu bizogenda neza Imana yonyene Jumapili nawe ndakwifuriza intsinzi yego murakoze cyane mugo icyo babwira bazogenda bariye bazogenda bafunguye saa 6 kubera bagwaye imitima urakoze cyane reka tubashimire cyane Gitega Entertainment TV ndabashimire cyane mugumane natwe mudukurikirana muciye kuri Facebook na YouTube DJ Wizi ndi kumwe namwe reka ndababwira ati mugumane natwe derby twitegure turabe ingene bizogenda hagati y'imigwi ibiri.